Reka turamutse tubifuriza amahoro y'Imana igitondo ciza cyangwa se umugoroba mwiza bitewe naho umuntu wese aherereye ndabizi ko mudukurikana muri mu bihingo itandukanye cyangwa se mu bihugu bitandukanye hano kwisi nuko ni jaja my check uko bisanzwe n'ayandi yose nenze gusubiramwo kuri micro ni je nyene marambona inyuma ya kamera ni Ejide wo tukorana imisi yose mu biganiro bitandukanye so ni mu kiganiro rero ingabire yanje aho dutumina abaririmbyi batandukanye ba gospel ndundi hano mu gihugu cyacu kugira ngo turabire hamwe ibikorwa vyabo aho bigeze kumbure n'icoko kugira ngo bashobore kugera kure rero ndi kumwe n'umutumire adasanzwe twari babwiye yuko uko matubazanira abatumire vuga ngo abatumire babikora neza nuko ndi kumwe rero n'umumama abikora neza cyane reka tumuhe kaze aturamutse atwibwire mvuze ngo n'umumama simbeshe kuko nikimuranga aragifise hariya ku rutoki nuko takwakiriye kaze mu zina rya Yesu Kristo. Murakoze cyane ku mazina nitwa niyo gusenga Laurentine nkaba mva mu Kanyosha ariko simvuka mu Kanyosha mvuka mu Rumonge murakoze. Niyo gusenga Laurentine uri hano ku mpamvu zo kubaka? Ego ariko sinamanutse kubera kubaka ariko najino nje ku kazi Imana irampezagira ntera ntonkerayo n'umufasha niho nakirijwe ariko sinakijijwe kubera umufasha ariko nakijijwe tutaranahura. Mutaranaho Laurentine uraje ibujumbura uje kumbure mu bindi bikorwa runaka hama Imana ikigukubita ico bitwa umugabo wiyumvise no gute ko mu gihe wanaje atayo gahunda unafise? Nukuri naranezerewe cyane ubundi bwo je sinzi ingene nari imeze ibujumbura narahanka kuko narahize ariko sinahakunda ariko ubugombe bw'Imana sukugenda dutumbereye hari igihe tuzunguruka kugira ngo Imana ishike kucishaka gushikako rero yarahanturishije mu kurindira Yesu iremera ndahaba kandi ntahakunda ariko ubu ndahakunda ego ya iguha n'umugabo mwiza cyane. So mu bagabo bose bari muri kire gisaka ca Bujumbura canke se mu Burundi ni wihe mugabo ubona mwiza kurusha iwawe? Wowe mugabo wanje niwe mwiza kuko umaze gushima abandi ni hahandi usanga baciye inyuma umugabo rero niwe mwiza gusumba abandi. Ati niwe mwami mushinga ntahe canke se mugabo wa Laurentine cyakura mukije mvuga ngo Festus waronse umugore mwiza kandi ari mw'Imana kameme ari mw'ingabire y'Imana nuko nawe wagira ubuntu kumuronka kuko ndabiza wasengeye benshi wasenze urondera muri benshi bwa Imana igwa Laurentine reka duhe kaze mu bwami bwa Baho TV International. Murakoze cyane. Wiyumva gute kuba uri muri kino kibanza? Kuri ndanezerewe kandi ndashimiye Imana kuko si kubwanje ariko ni Kristo yabishatse kugira ngo mbe ndi ngaha yego kubwanje ntivyari gukunda yego ako kubwa Kristo Yesu byakunze ariko kandi urantunga n'umwaka mwiza watweze n'abatwumva bagira umwaka mwiza watweze nuko ngo abatwumva badukurikirana mukomeze ugira umwaka mwiza murondera muronka umukobwa wa Yesu Laurentine tuba turakubonye turi ibikorwa byawe kuri YouTube ko twigamenyesha makuru turi abantu dukora research cyane tugira turondera rero tumaze kwa turi mu kino gisata kijanye n'umuziki wa gospel mu Burundi twategerezwa kurondera kugira ngo tuguhamagare tukubaze ibikorwa byawe uko bimeze aho bigeze uburyo uri kurakora kugira ngo ejo canke igihe ejo n'uwo gihe cyo yokora basho gikora watangiye kuririmba ryari igikwa cyo kuririmba indi himbaza Imana cyakuje mu gute ryari cyakuje mu gute? Je mu bisanzwe nakuze nkunda kuririmba kandi ubundi bwo nubwo ntari nkijijwe nasenga mu gaturika ariko nakunda bakizwa cyane mu nyuma rero maze gukizwa Imana impano impa gukompoza ubundi nanje ntabyo nari nzi ko mfise iyo mpano ariko nsanga Imana kugira ngo inyereke ubundi bwo jewe narayicara nkumva indirimbo ziraje umunsi urizina numva ngo umuntu ambwiye ati tora ikaramu wandike none nagiye kumenyera rero ko mfise iyo mpano hama rero ndandika 2020 uwo muntu wamwumvise akubwira ce mwarahuye akubwira ngo bugize uzotora ikaramu wandike mwabonanye gute uwo muntu? Ubundi bwo numvise ijwi ndumva ngo tora ikaramu wandike haje indirimbo muri jewe ndaririmba numva ijwi ryambwiye ati tora ikaramu wandike ndatora ikaramu ndandika nshira ngaho ubundi bwo ndaheza hari umumama twasengana ndagenda ndabimubwira carambwira ati wofise impano kuko urumva nsa nuko ariho nari nkikijwa nta bintu byinshi nari bwamenye mu gakiza ariko nari ku muvuduko wo gusenga cyane
nakijije jewe ndondera imana ntarondera ngo urumva ngo ngende kurondera abagabo canke ibindi bintu ariko narakijijwe ndafata ingingo ndavuga ati mana ndagomba kuzobona ubugingo budashira niko kuko rero nakunda gusenga mu nyuma nkunda no kuririmba urumva ko nakuze ndanabikunda hama iyo mpano nza kumenya ko ndayifise hama muri 2020 niho natanguye gukora ariko nyene intambara urabizi nawe ngira ngo turaza kubivuga ko hanyuma urakoze urose umuntu akubwira ngo ufise talent burya wivyaza umusaruro yo kugira umumaro niho kucuja muri studio inshuro ya mbere ugiye muri studio none kumva indimi zo wari usanzwe zifise vyarakoroheye wifashe gute uri muri studio ku nshuro ya mbere ubundi bwo nari mfise ubwoba bwinshi nakoreye uwo mu mama yanjanye kwa Clovis kuko Clovis bari bazinanye Clovis n'umwana mwiza cyane yambaye hafi akambwira ati kuri ubwoba muri wewe kuko ufise impano kandi n'Imana iri muri wewe kuko Clovis ukuntu yambona yarampamagara akambwira ati by'ukuri urakijijwe saba abakobwa benshi babikora nk'uko ubikora rero nza kubikora mfise ubwoba Clovis akamba hafi ariko Imana nayo ibana nanje biragenda neza ku nshuro ya mbere rero ndaririmba natanguriye kuri indirimbo yitwa ugusenga ariko ntabwo ariyo nari natanguriye gukompoza iyo natanguriye ko yari humura ego uraririmba Clovis arakubwira ngo tuza reka ugira ubwoba urabishobora fise impano ndabibutse Clovis twebwe muvuze kenshi hano mu bwami bwa TV International ni Clovis Pro hariya muri Gap Records manager wa Divine na Ronidas nibazi ko uwo muramuzi yazamuye barimvye benshi ba D1 ba Epiday Winner ba Mr Shine murabazi bandega basha hari ntoshora kwibuka babakobwa ariko barahari ba Chancel murabazi eka nabandi benshi ntoshora kuvugira hano abikwa neza Clovis cyagushimiye by'ukuri ibikorwa byawe uri kurakora biriko bigaragaza kuko abo wabikoreye bari kwaza babivuga ku bwinshi nuko ibandi bw'umugisha rero urakoze iyo ndimo ya mbere imaze gusohoka abantu bayakiriye gute ya trendinze gute mu bantu hari umusaruro yakugiriye iyo ndirimbo abantu barayakiriye kandi bayakiriye neza kuko uravye ariho gitangura ukabona nk'indirimbo irabwe n'abantu bashika nk'500 ari indirimbo ya mbere ariho gitangura ushima Imana kuko biragoye uraze abantu bakunda bajya bagiririmbye baba baramenyekanye cyane ariko twe tukiba tukiri bashasha hari gihe uyipostinga ntibanayirabe ariko ico ndagishimiye Imana Clovis nawe yabigizemo uruhara kugira ngo n'abantu bayibone yaramfashe ku rutugu aramfata umugongo nayo barayiraba kandi abantu barayikunze nukuri barayikunze cyane ego uratanguye hari muri 2020 urakoze indimo ya mbere wise gusenga urabandanya ubugize mu ndimo zingahe garo Hantine jewe nari ngeze mu ndirimbo 4 ubundi bwobwo je nari nakoze audio 11 hama nkora ama video 4 ariko inyuma yaho nkora n'intambara zidasanzwe ndabanza ndahagarika ariko ndizera ku Imana senga numva umuvuduko ahubwo wagarutse urenze uwo nari mfise ndizera iyo 2025 nzohagurukana umuvuduko urenze uwo nari mfise kugira ngo icubahiro c'Imana gishigwe hejuru barazi kwiba yo pole sana pole kabisa murakoze uravuga ngo ariko rwemeza uko guys ngo iyi 2025 agiye gwaguka kurundi rwego rudasanzwe vraiment ndawutiye courage imbere ni heza yatanguje igikorwa izogisozera amahoro umaze kuronka izo ndirimbo izika 11 n'ugumva bashibaze kwibaza zimwe ukabasiga ndimo 4 mbega kuri YouTube hari kindimo zingahe audio zingahe video zingahe kuri YouTube hariko video 4 ubundi indirimbo ntibazivye ariko zari muri flash iratakara ama Clovis machine irapfa umva satani yateye intambara hirya no hino je flash yaratakaye Clovis imashini irapfa ku buryo tubura n'ikintu na kimwe ca ndicara ndatekereza yego yo pole sana ako twizera ko Messi imbere noneho wayivuze yuko ugiye gukora ku rundi rwego rudasanzwe urakoze indirimbo rero urevye
aho ugeze ubu hari umusaruro azibonamwo, ndavuga mu buryo bufatika bw'akanoti, hari ico uri kurungukamwo canke nawe uri muri bavuga ngo ya jewe nibisanzwe no gukora gusa indirimbo abantu bahezagirwe, uravye kubifatika hari ikintu urakuramo? oya ku buryo bw'amafaranga ntacyo ndakuramwo, ariko ku buryo bw'abakira umwami Yesu hariho abanyandikiye bambira ati turafashijwe, waturangira aho usengera natwe tukaza. Narigeze no gutanga ikiganiro kuri Voix d'Espoir, kujya kuntu umuntu atanga inimero, benshi baranyandikira batura ivyaha bambwira ati turashaka kwihana natwe twakira umwami Yesu nk'uko wamwakiriye. Ego ico rero nico nshimira Imana, kuko amafaranga twoyaronka ariko tuzobazwa abo twazanye kuri Yesu nabo. Ego wewe uravuga ngo jewe amafaranga no yaronka no yabura, gikuru nuko ibikorwa nkora bikurikiranwa, abantu bagahinduka bagakizwa, bari mu vya bakihana bakakira Yesu Kristo. Niyo ntumbero yawe? Ego cyane. Ego kuko ubundi amafaranga azohera ariko ivy'Imana ntibizohera. Kuko umuntu wese azogenda arahamagagwa abazwa ati wewe wazanye nde kuri Kristo, nawe wazanye nde kuri Kristo. Hamwe twokora indirimbo kugira ngo twamamare turonka amafaranga gusa tudafise abihanye ku bwacu, naco ni icago. Ego ni icago. Urakoze cyane, reka ngo ndakwegere, uvuze neza n'icago gikomeye. Niki none wobwira abo bantu bo bakora hari ivyo barondera bakeneye amafaranga gusa, tubwire ingabire yabo bayivyaza umusaruro birondera amafaranga, kuko bariho baririmba ari kuvuga bati jewe ibyindi ntumbaze nkeneye yuko ndonka amafaranga nkabaho, ivy'ijambo ry'Imana kwihana ivyaha niki ivyo ntibimbaza. Abo bantu babwira ikigaro Hantine? Abo bantu je no bahanura ndabatumirira, ubundi Imana iyo yashatse kuguhezagira ntirinda ngo nuko wasabye amafaranga, ariko Imana ishatse kuguhezagirira arabati iki gikorwa yagishizemwo guca bugufi, Imana igaheza igaca hirya no hino kugira ngo uronke ikigomba gukora, iyo nyene niyi kwihezagirira. Ego rero ico no bahanura nuko batokora kugira ngo bamenyekane canke baronke amafaranga, ariko bokora kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icubahiro, kugira ngo na Yesu Kristo yamamare kw'isi yose. Ego urakoze. Hari ibiteramo umaze gutumirwamwo nyuma yo gukora izo ndirimbo zitandukanye, hari ico umaze kungukamwo mu buryo bw'abagenzi, amegize atandukanye bakagutumira ukamenya n'abandi baririmbyi bagenzi bawe, umaze gukora izo ndirimbo zakuzaniye iki mu buryo bwo kumenyekana? Urumva jewe ico canzaniye nuko hariho abagenzi ntarinzi namenye, nubwo ntamenye benshi bivanye nuko kuntu naciye manza guhagarara. Hariho abantu benshi twamenyanye, hariho ama eglise twamenyanye, kuko je barantumiye, baraza barantumira nkagenda kuririmba. Ico rero hariho abantumiye bakantera intege batakambye ati nubwo biruko wewe shikama ureke kugira ubwoba, nimba ingabire ari Imana yayiguhaye izoyishigikira, nubwo biruko uzosubira uhaguruke. Rero narateye intambwe, abantu turamenyana, nkagenda kuririmba ahantu, nkaza ndabona ingene abandi babikora, canke ngiye nko mu biteramo nkabona ingene abandi babikora, umva inyuma yaho nanje nzoshobora gukora mvuga nti hari ahantu nasumye akantu. Ego harabona kuya akavirigire cyane. Nuko hoba hari ibiteramo maze gukora igiti cawe kugira ngo abantu bashobore kumenya ku bwinshi, canke urashaka kubitegura? Oya ntacyo ndakora, ariko mu mugambi birimwo. Mu mugambi birimwo, ubundi bwo naye nabishatse ariko biranka bivanye n'ahantu twasengera, kuko abantu twasengera nta vyuma twari dufise, kuko urazi kutokora ikiganiro umuvyeyi utamubwiye. Jewe ngira igiteramo, ngira imihigo yo kugirira igiteramo mu yindi shengero, ariko uwo muvyeyi arambwira ati rindira ntuwoza mu yindi shengero kandi ufise ishengero urerewemwo, hama baburindire. Ubundi ubwo narindiriye vyarangiye bihereye ngaho ntabwo nabaye nk'igikora, ariko ndizera ko ngiye guhaguruka, kandi muri jewe uko ndavyumva hamwe n'Imana n'amasengesho menshi, ndumva ko ninahaguruka nzokora cyane. Umwanya natakaje ntuzongera.
nzowubyaza umusaruro kugira ngo imana nayo ibona ati wa mwana nahamagara ntabwo yicaye kandi umuhamagaro yari afise yarawuzigamye nico nifuza gukora. Imana igumugisha. Bakunzi ba Baho TV International cyangwa se ba Laurentine muriko muravyumva uburyo yatanguye abo yagiye aronka amufata mugongo inyungu amaze gukuramwo kandi agashima cyane ko hariho abamaze kwihana kubwo zino ndirimbo ico nico yirata cyane. None Laurentine muri zo ndirimbo ukora urafise management, urafise umuntu agufata umugongo gushikira? Oya ntawo mfise. Ubundi ubwo bwa mbere kubera nari mfise akazi natanguye mfise amafaranga yiwanje niyo nakoresheje, ariko sinahagaraye kumva zuko ayo mafaranga nayo yarabuze, ariko ubundi bwo nico kibazo kuko wakoze nk'ama audio 10 wayariye amafaranga hama gatakara ubisaba ko ubitangurira hasi kugira utangure. Rero nta management nari mfise, ariko ubundi Clovis yarambereye nk'umuvyeyi, yaramfata mu mugongo mu mavideo akambwira ati zana amahera nganuku nanje ngiru nterera yanganuku kugira ngo bikunde video isohoke. Ego rero nta management nari mfise kugeza n'ubu ntawo mfise. Ego umugabo wawe ko numvise wubatse ntaco wagufashamo? Rega umugabo ashobora kuba manager. Birashika ariko nawe nta kazi afise, ariko icamfasha aramfasha mu mpano kuko nawe n'umuririmbyi. N'umuririmbyi aramfasha mu mpano akanansengera akanandemesha akampa impanuro kuko je hari igihe nicara nkimvira none ko jewe natanguye bikanka nkahagarara abandi bahagurutse batera bazamuka bimeze gute, ariko umugabo akambwira ati turiya igihe c'Imana kirahari akandemesha nkagira kurema kuko Imana ifise ukuntu izobigenza. Ego amen. Ati tuza umura Imana mu ijuru ifise ukuntu izobigenza. Eske umaze gusanga umugabo wawe ari umuririmbyi Laurentine nka wewe wiyumvise mo gute? Tukavuga ati wow ndaruhutse ijuru yamanutse ndatomboye couple dasanzwe ugiye kwica bigacika, wiyumvise mwo gute Laurentine usanze umugabo wawe ari umuririmbyi? Naranezerewe cyane kuko iyo ufise umugabo ari umuririmbyi nawe akunda ibikorwa by'Imana aragufata ukuboko, ntamera nk'ababandi bavuga ati cara we byaranse, agufata ukuboko kandi akanagushigikira. Wewe ubundi bwo ntashobe nta kompoza ariko arazi kuririmba kandi cyane rero arambwira ati ahagenda uku bikagenda neza. Rero narashimiye Imana yarakoze yampaye ubona asengeye. Amen. Je nawe nivugiye akantu kavuga ngo harahiye haratokombeye. Urumva ko urugo rwabo nta shetani gose, nta shetani nta dayimoni, ibintu n'amavuta. Ahantu hari umugabo umuririmbyi n'umugore umuririmbyi umva ko aho hantu by'ukuri haba harinzwe kabisa. Turiko tugana ku musozo umukobwa wa Yesu Laurentine tumva mu kiganiro ingabire yanje, nawe umviyo n'ingabire ufise yo guhimbaza Imana. Ubuhoza umuntu akakubwira ati ndifuje gushigikira buri kintu cyose wosaba, uriko vyumva? Ndumva hoza umuntu akafata je ndekene gushigikira buri kintu cyose wosaba. Uwo muntu muri kintu cyose cyosabwa ico gihe wakwemera canke uvuga ati oya ntibishoboka, iko ndikuwe n'umugabo wanje tuzogenda buke tutine tugire kure, canke wakwemera Laurentine? No kwemera cyane kuko ubundi bwo reka nshaka ko igikorwa c'Imana kizamuka. Urumva satani yarakiryamitse ariko ndashaka ko kizamuka. Niyo mpamvu no kwemera kugira ngo bigende gute Imana ishigwe hejuru. Sitwe twikorera ariko dukorera Kristo. Ego Imana imuzane cyane aho. None ngubashi haza nk'umugabo nawe nk'umugabo akabara kubera manager. Burya umugabo wawe betahura neza abonye hari umugabo umusigaye mugendana mukora ibintu by'indirimbo niho habavuga ati oya shana atangwita kunoki burya kazanye ibintu by'amafaranga azava mu ntwara. Umugabo wawe yo gutahura kweri nta agatima nigakubite. Umugabo yo ntahura kuko ubundi bwo icambere mu rugo no kwizerana. Ikindi naco uri umugore niwe wiha agaciro kuko uzanye nabajya abantu akakubwira ati tugenda ukemera naho nawe ubuguye, ariko bisaba wowe kuhagarara mu Mana neza, uwo muntu mugakorana neza mu Mana atari mu by'umubiri ariko mu by'impwemu.
bica bigenda neza, niyo mpamvu yontahura kandi yonyihanganira. ushinga nawe wa Rohantine hano nuko uzomwihanganire kandi urumva ko noneho cyo igikorwa cy'Imana ndabizi ko nawe niwo byankameme ko umugore wawe agira ngo tatera imbere. Rohantine rero kini kazo cy'amatsiko hano mu gihugu cy'u Burundi niwe muririmbyi akwinspire urabira ko basubata uyu muntu ndamukunda ndi nakeneye kuba nkanaka. Murakoze icyo kibazo mbazize ngo ndakeneye kuba nkanaka. Ubundi ntitukeneye kuba nka ntuze ariko dukeneye kuba nk'uko Imana yatugize. Ubaye nka ntuze umera nka ntuze nyene bisaba kuba wewe hamwe n'Imana yawe ukaba wewe. Rero gusa abo nkunda ni benshi, nka Kamikazi je ndamukunda cyane kandi twaranaganiriye, twarigeze kuba tuganira, ndanamubwira ikibazo mfise, arambwira ati hamwe no gusenga Imana izobikora, ati wewe ukomeze gusenga kandi na composition ntuyireke, ushishikare gukompoza ahubwo zibe na nyinshi. Rero nawe ndamukunda, n'abandi ndabakunda, ariko nawe ndanamukunda kuko nawe abikora neza, yubaha Imana, aciye bugufi. Nico je bundi umuririmbyi ndamukundira guca bugufi, uciye bugufi Imana ni gushira hejuru. Kuko hari benshi usari sindabacira imanza ko hariho abusanga bikorana ubwibone, ariko mu Mana bisaba ko duca bugufi kugira ngo Imana abari dushira hejuru. Rero Kamikazi Sandrine urumva ko ariho umuntu wa mbere mu gihe wokenera gukora collab, gukorana collab n'undi muririmbyi, urumva ko ariwe abayi wa mbere byo bavyiza. No mushira imbere kuko n'inzozi ndazifise. Sandrine Kamikazi yabyumvise no ko Rohantine agufana gukunda kuri kandi bikorwa byawe, kandi hari impamvu ngo uritonda uca bugufi kandi ufise ijambo ndetse ukunda gusenga. Ndaguteye kuhaje komereza umuvyeyi cyane ko turakwemera bikora neza by'ukuri. Gospel Ndundi aho wayigejeje hari aho uriko yigeza kuko ibikorwa byawe birivugira, turabizi Kamikazi, turabizi vraiment. Imbere ni heza, komereza aho nubwo abantu bashaka kuvuga ibintu abiriya mugabo wewe mu mutima wawe niwe wiyizi hamwe n'Imana yawe. Rohantine rero tugana ku musozo, ni zihe ndoto ufise muri Gospel Ndundi yawe? Muri Gospel Ndundi nifuza kugeraza kure ijambo ry'Imana. Erega sije nshaka kugera kure kuko hamwe nogera kure Imana wosanga isigaye inyuma, ariko nshaka ko Imana ije imbere nkakwirikira. Rero nifuza kugera kure kuko Imana yeshuye gutandukanye n'abandi bose arabishura. Yesa ari kuvuga Imana yabari ibanza kugera kure. Koko jewe ngeze kure Imana tutari kumwe byose byo nogera imbere nka hwama. Felicitation hora muntu kivrema. N'umugabo wawe yumve ko ndagushimiye vraiment. Yumve ko ndagushimiye. Twizere kandi ko uko biri kose umugabo wawe nawe tuzamutumira hano kumva ari muririmbyi. Uyu mwaka ntari tutamutumiye. Ati rero indoto ufise nuko kwanza Imana banza kugira gute kumenyekana, hama nawe kazanyuma. Rohantine tuko turaraba mu bikorwa mu ndirimbo mpimbaza muri cyo gihugu cy'u Burundi, ubona cifashe gute? Uravye imyaka iheze kuva kimenya ugikura umenya ivyo kuririmba ukaraba naho bigeze, ubu ubona hari itandukaniro rihari nini uyu munsi no myaka iheze, ubona gute muri muziki Ndundi muri gospel? Muri gospel ahubwo ubu ni cyane gose, ni cyane kuko kare vyakorana bake, ariko ubu hariho abantu benshi Imana yahaye impano, kandi hariho n'ababitanguye babihevye, ariko ubu Imana iri kwizamura bashasha. Rero hari Imana iri kwirazamura igihugu cy'u Burundi muri gospel, kuko gospel iri kwiramenyekana cyane gusumbya mu myaka yahetse. Ego ati by'ukuri ntaco ngaya pe. Ego urakoze cyane mukobwa wa Rohantine ko cyagana ku musozo. Rohantine umuntu awukeneye kuri YouTube yo kwandika gute? Kuko abakora dukurikirana barashobora kuvuga ati turabonye muririmbyi indimbo ziwe turahezagirwa. Kuri YouTube umuntu awukeneye kwandika gute? Amazina yanje nitwa Niyo Gusenga Rohantine. Ego Rohantine Niyo Gusenga apana Rohantine. Murabizi cyane nimereye ati Niyo Gusenga Rohantine apana Rohantine. Nuko Rohantine. Yesa Rohantine mutuntu tundi beka Rohantine mu buzima busanzwe akunda kunywa amazi yitwa gute?
jewe amazi ariyo yose ndayanywa kuko ni Kristo yayaremye yego Regine noneho yanyishuye umunsi ibibazo inyishu ziwe zirarenze. Cameraman ndamujeje kunda kunywa amazi yitwa gute kwa rubwo kwishi bwa amazi ngo jewe wewe ngo amazi yose ndanywa kuko ni Yesu yaremye. Laurentine rero akunda gufungura iki mu bijanye n'ivyamwa? Imyembe. Ndabizi ucawishura ngo jewe nkunda gufungura byose kuko ni Imana yabiremye. Laurentine akunda gufungura iki mu bintu bijanye n'ibintu vy'impekenya, ndavuga umuceri, amateke, ibijumbi biki n'ibindi. Kugira ngo ejo ninaheza girwa nzomenye utwo ndaguke muri Laurentine. Ikintu cya mbere nkunda n'ubugari bw'umumbati. Bisigure ko abashinga ntaye wawe ebana mu kintu kitabura ku kantu kabura mu nzu. Ntikabura kabi nikabura kuko arabizi ko ndawukunda kandi nawe arabukunda yego sakasheshwa rumuri kandi sino babesha je na musi Laurentine kuko jewe igihe cyose yo ntumye mutumire ndibaza kamusura afise urugo nkashika mu rugo arahakorera nkagera igihe cambi musi amutse mu rugo yangabura ibintu bibiri yabanje acumbira akagari ndavyibuka acangaburira n'umuceri ndabivuze ashakora umuceri nuko mbanze ni shetani wo munda ndamukubita uwo munsi rero nciye nibuka impamvu ngaburiye akagari disk imyumbati wawe abikora neza yakira neza nuzoje kuja kumutemberera gose Laurentine ndakubaza ikibazo ntiwishura ego ntiwishura oya ntiwishura turi mu tuntu tundi ntiwishura ego ntiwishura oya ntiwishura kandi ntugira uko bite Laurentine ni sawa urakomeye ego yego ntiwishura ego ntiwishura oya ntiwishura kandi ntiwishura uku kandi ntugira uko twagiye nabite ni sawa urameze neza ndashima Yesu uri mu mama yego ugira gatatu amadusozi cyane cyuyu munsi ntiwishura ego ntiwishura oya ntiwishura kandi ntugira uko kandi ntunagira nuko Laurentine Yesu ashimwe amen urakunda Imana cyane gose yego nuko twari mu kiganiro rero ingabire yanje ariko twegumwe n'umutumire w'uyu munsi Laurentine niyo gusenga abikora neza ja kuri utibe yumvise wandika niyo gusenga Laurentine ugacwana ibikorwa vyiwe reka tugushimire ko nawe twitavye murakoze cyane Imana ibahezagire kandi ihezagire n'umukameramani nawe abikora neza Imana imuha umugisha twizere ko nimutaha tuzagutumira cyane gose kandi nzoza uzotwitaba cyane murakoze cyane igira akajambo kanyuma rero wabwiye abakunzi ba Baho TV International ndetse n'abakozi babo ndabashimiye cyane kuko hari benshi umuntu atanga ikiganiro ntibacumvirize ariko ndabashimiye cyane kuko nanje nararavye ikiganiro hano baritaho kumvira kuraba ibiganiro mwakoresheje rero Uwiteka akomeze kubagirira neza kandi ashishikare no kubitaho bagire n'umwaka mwiza Imana izubazigamiremwo abatarakizwe baronse n'agakiza gashitse abakijijwe nabo baramirize mu rugendo nushika muhira uturamukiriza umushinga ntaye wawe ngo jaje amayiceke n'abakozi bose babaho TV International barakora mukishe nukuri ndamuramutsa cyane kandi nawe araryoherwa kuko nawe nazenda anabizi ndaza hayasigaye ku mapfa ariko arasenga kandi mutubwirire ngo nawe baragukeneye kuko bumvise ko muririmbyi ahubwo umunsi nzogaruka tuzozanana hahire rimwe atokomvere nuko yari jaja amayiceke rero ni jaja ni mayiceke ni mayiceke sound mayicekizo mayicekinyu aka MC Dimonde mutumira w'uyu munsi yari Laurentine niyo gusenga naho kuri Mike hariya kuri kamera ndavuga kuri kamera yari Egide Mike nije nyine murabizi imisi yose toshimire rero ko mwadukurikiranye kora subscribe share na like na comment ibintu byiza cyane gose kugira ngo ibiganiro byacu kubeze kwirwa nkuko bukiyuko bwije twababwiye ko tuzobazanira ibiganiro byiza kandi biryoshye bitagase nawe utaha rero mukomeze kubahwa mu banyu no mu banyu nkora n'abayobozi imisi yose ciao ciao yari Jaja my check merci